ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije mwebwe mwese muteze yompi radio Nderagakura nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Inama nshikiranganji yarakoranye kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibintu bigera kuri 16 bikaba ari byo vyari ku rutonde rw'ivyigwa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaraganutse kuri uyu wa gatatu havuye mu gihugu c'Ubushinwa aho yari yitabiriye ibikorwa vy'ihuriro ry'abakinyizi bo mu Bushinwa nabo ku mugabane wa Afrika. Ivyavuye muri urwo rugendo mukaza kuvyumva muri ano makuru. Nayo mu gisata c'indero abayobozi b'amashure basabwa gushira mu ngiro ku gihe ingingo ziba zafashwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Urongoye ubwo bushikiranganji François Havyarimana yateye akakamo kuri uyu wa mbere mu gihe bamwe mu bayobozi bitavye ikiganiro umushikiranganji François Havyarimana yagiranye n'abenegihugu bo mu ntara ya Ngozi komine Gashikanwa basavye ko impapuro z'umutsindo n'izindi zirondegwa ibujumbura zotoregwa mu buyobozi bw'indero mu ntara canke mu makomine. Izi nizo ngingo nkuru zigize ano makuru mu kanya ni nkuru imwe ukwayo. Nasubiye ko baramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mushikirizwa na Gordien gato Gerard Ntakarutimana nawe akaba ariwe atuma amajwi abashikira. Inama nshikiranganji yarakoranye kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibintu bigera kuri 16 bikaba ari byo vyari ku rutonde rw'ivyigwa. Muri ivyo akaba harimwo umugambi wo guteza imbere igihugu biciye mu gukomeza imigenderanire. Integuro y'itegeko nshikiranganji ihindura yari hari yerekeye ivyo gusuzuma kw'imiduga ikomeye hamwe n'impapuro zitanga uburenganzira bwo kunguruza abantu n'ibintu. Integuro zijanye no kwemeza amasezerano yo gufashanya n'ibindi bihugu. Iyo kwiga itegeko rijanye n'impamba yotekererwa abaduze mu bikorwa vya leta n'ibindi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaraganutse kuri uyu wa gatatu avuye mu gihugu c'Ubushinwa aho yari yitabiriye ibikorwa vy'ihuriro ry'abakinyizi bo mu Bushinwa nabo ku mugabane wa Afrika. Iyo nama ikaba yari yerekeye gufashanya mu kuduza ubutunzi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akamenyesha ko iyo nama yabaye ngirakamaro ku Burundi kuko Ubushinwa bwiteguye gushigikira ibikorwa vyinshi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu na cyane guteza imbere abakenyezi. Muri gahoro y'abakenyezi harabaye guhanahana ivyiyumviro nk'abakenyezi n'indongozi ico twokora kugira ngo twese tube umwe, umukenyezi w'umushinwa n'umukenyezi w'umurundi mu guharanira iterambere. Icivugo c'iryo huriro cavuga yuko guhura kw'abakenyezi b'abanyafrika n'abashinwa ku ntumbero imwe y'iterambere. Barashoboye kugendera ibisata bitandukanye by'igihugu c'Ubushinwa aho twovuga amashirahamwe akomeye nk'ishirahamwe rijejwe kwegeranya kubungabunga ibinyabuzima kandi gitaho n'ivy'amagara y'abantu. Bararavye ingwara ico zivako zirya abana bavukana canke abantu bakurana. Baratweretse ibijanye n'amakanseri catwemerera ko zokorana nkuko twari dusanzwe dukorana n'igihugu c'Ubushinwa. Baratwemereye ibitari bike ko dushobora gukorana. Baratwemereye ko bashobora twarisha ubumenyi bw'abarundi. Ivyo ni ngirakamaro. Muri Huawei naho twaragendeye bobo dusanzwe dufitaniye ubucuti kuva kera. Baratweretse ubuhinga bwa none bageze ko byo byose byagiye bitwugurura amaso
mu busanzwe batweretse aho ubuhinga bwa none bugeze kugira turariko natwe dushobora kwigana. Byaciye bihurirana rero tuge dufise isabukuru yo kwikukira, nabo nyene bari bafise isabukuru isa n'iyo ya Hong Kong, aho abantu tuvuga nk'abagorano mugabo bari baragarutse, yari 26e anniversaire de rapatriement ya Hong Kong. Rero muri ico jewe nari nagifashe nk'icivugo ko turamahasa ko umunsi umwe duhuriye ko ku kintu mwiniko hama hafata urugendo natwe igihugu cyacu gifise kwikukira. Murumva ko nashatse kwerekana ubumwe bukomeye dusanzwe dufitaniye. Ivyo byose byarabanejereje ko ragendeye umurima w'akarorero w'intore. Uwo murima rero uratangaje kubera gasanga igiti c'intore cyane ko n'itomate, hose baratumire ko bazoza kudufasha ibintu mwinshi. Radio Nderagakura tubandanize ano makuru twabateguriye mu gisata c'indero, aho abayobozi b'amashure basabwa gushira mu ngiro ku gihe ingingo ziba zafashwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Umushikiranganji François Havyarimana buramutswa yateye akakamo kuri uyu wa mbere mu gihe bamwe baniro yagiranye n'abene gihugu bo mu ntara ya Ngozi cabereye muri commune Gashikanwa, bari basavye ko impapuro zimwe zimwe nk'ama certificat n'impapuro z'umutsindo zirondererwa i Bujumbura zitoregwa mu buyobozi bw'indero mu ntara canke mu makomine. Ukijanye n'amasertifika n'amadiplome, muribuka intambara twagwanye kuva mu kwezi kwa mbere, twababwiye tutabayobozi mubwiza gutanga amasertifika n'amadiplome, turabaha n'imisi 15 kugira ngo mube mwabikoze. Nibaza ko bose babikoze, ntabo twahavuye duhindurira amabanga kubera batabikoze, bagavye bakarahi. None ivyo vyabagoye muri ko igitsure c'umushikiranganje hamwe twovyugurura gose bikaza muri DPE canke muri DCE, guwananiwe n'igitsure c'umushikiranganje azotinya igitsure ca DPE canke igitsure ca DCE. Abayobozi twabayoborije guhagarika kubera vyabananiye ingene batanga amadiplome n'amaseri, bamwe bagiye kubikora ariko babonye tugomba tubahagarike mabanga. Mwumva DPE bizo havaye mworohera ndetse banza mwisuganye, mubanze mutwereke yuko mufise umuvuduko wo kunyarutsa akazi kurya bisabwa. Nitwabona ko mugiye ku murongo komirifo tuzoca duheza tubidecentralize, naye handi ko hava dusanga ba DPE na ba DCE tubahaye umuzigo badashobora. Tukiri muri ico gisata nyene, abanyeshuri bagiye mu kiruhuko cyo muci basabwa gukora ibikorwa bifasha mu miryango n'igihugu, bakirinda ico cyose cotuma batakaza umwanya canke bagatakaza indero y'akanovera bahabwa n'abavyeyi n'abarezi. Ako kamo gategwa n'umuyobozi w'igisata kijejwe inyigisho zo kwimenyereza n'abana bato bato mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Malezi Hatungimana. Hari mu ntara ya Ngozi muri commune Gashikanwa hariko haratangwa imashine nyabwonko ku buyobozi bw'indero muri iyo commune n'ishirahamwe FIDA International Burundi. Akabakebura avuga ko basamaye ikiruhuko coba imfa gusa kuri bo. Murabona ko uyu munsi turi mu ruhuko. Muri ubu buruhuko niho dusanga dukora ibikorwa ataco biza bidufasha. Duhamagariwe rero gukora iki? Duhamagariwe gufasha abavyeyi muri bijya bikorwa vya misi yose. Twirinde kuja muri ajya marigara atuma dusambuka, atuma tutakaranga, atuma na zandero z'akanovera twama turonka biciye ku barezi bacu n'abaturongoye zose zitakara. Ahubwo twijukire ibikorwa biduteza imbere n'ibikorwa biteza imbere imiryango yacu n'igihugu cacu. Abo bose baza badusamaza turi mu matwi kuko muri iyi misi ni benshi. Abo bose baza bagomba kudutesha umurongo turabe ingene twobigizayo, kuko nta kintu na kimwe bazodushikanako kiretse ko badutesha umurongo. Aha twese turi twahashikanywe n'abandi, abo nabo ejo nibo bategerezwa kudufasha kugira ngo namwe mushobore kuzobaha tuba turi. Rero tutagarukiye iyo ndero runtu, tudakurikije imigambi yo gukora ibikorwa biduteza imbere, ntaho tuzoshika. Nimwe kazoza kejo, nimwe kazoza k'igihugu. Dusabe rero dukurikize impanuro nziza turonka ku mashure, turonka mu barezi bacu n'abaturongoye kugira dushobore guteza imbere igihugu cacu.
umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze. Uwo mwaka nzokara ndababwira kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara, abadashaka gukora batuviremwo, twebwe twikorere, twe dushaka gukora, mugabe ibinebwe turavyasa, bazokwanga kubikora basange nabikoze, ko babaye ibinebwe ari je muca mubaza sivyo, agira muja kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye, ibaze yacumuye je ndara ntaryamye nkora na wundi ariryamiye ibereye mu kabare, bagaca bavuga ngo ni neva ataca amaze, nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki. Abajejwe intwaro mu ntara ya Ruyigi bariko barategura ibikorwa by'abanyeshure mu gihe c'uburuhuko bukuru bw'ici kugira ntibaje mu bitagira akamaro. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari Nkunzimana Valerie akavuga ko mu makomine yose vyatunganijwe hamwe n'inyigisho zo gukunda igihugu, agatera kamo abanyeshure bose kuzokwitabira ivyo bikorwa kuko ari ngirakamaro. N'inkuru ya mugenzi wacu Juvenal Barenga. Muri uburuhuko bukuru bw'ici, umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Ruyigi Nkunzimana Valerie avuga ko abarongoye amakomine bose babasavye gutunganya ibikorwa abanyeshure bokora kugira ngo ntibaje mu bitagira akamaro hamwe n'inyigisho zo gukunda igihugu. Dutekanya yuko ugwaruka muri kino gihe c'uburuhuko twaramaze kugira inama n'abarongoye amakomine kugira ngo abategure ibikorwa bazorangura muri kino gihe cici nabo baterere umuganda mu iterambere ry'igihugu. Iruhande rero y'ivyo bikorwa harabateguye ibikorwa bijanye no gukingira ibidukikije, haba kugira amatuta y'ibiti, haba guca imiciro, guca imikobeko. Ivyo vyose rero tukazobitunganya, iruhande y'ivyo akazobaho n'inyigisho zijanye no gukunda igihugu. Akavuga ko iruhande y'ivyo hategekanijwe n'inyigisho kuri ubwo rwaruka kubijanye no gukoresha ubuhinga bwa none. Iki naco no bamenyesha nuko urwaruka rwifuza kumenya ibijanye n'ivyo buhingurukana bumenyi, tubatera kamo yuko boza baraza ngaha ku mugwa mukuru w'intara, hariho ikigo kirimo amamashini nyabwonko yitwa telecentre iri ngaha anye, bashoboye kuhashika bakabigisha ingene barondera inkuru canke bakabigisha ingene bashobora gukoresha izo mashini, kuko hariho abasanzwe bajejwe iyo centre, ndetse no mu yandi makomine hariho bibliothèque sans frontières yatanze ibikoresho cyo bita bibliothèque numérique, naho nyene boza barashika kuri ayo macentre kugira ngo baze barungura ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Abo barongoye intwaro mu ntara ya Ruyigi bagatera akamo ugwaruka gose ruri mu buruhuko muri iyo ntara ya Ruyigi kuzokwitabira ku bwinshi ivyo bikorwa kuko bizobafasha kwirinda kuja mu bitagira akamaro bakongera bakaharonkera n'ubumenyi. Mu ntara ya Ruyigi, Juvenal Barenga ku bwa radio Nderagakura. Juvenal Barenga tukaba atugukengurukiye. Turangirize ano makuru twabateguriye mu gisata c'ubutunzi, ahishiramwe Parseme risaba Barundi na cane indongozi gukorera hamwe kugira ihangiro ryo gushikana Uburundi ku gihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060 rizoshikweko. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye iryo shira hamwe hari mu ruganda ryatunganije kuri uyu wa gatatu. Ni mu gihe uravye amafaranga leta itegekanya gukoresha ku mwaka ayo yinjiza mu kigega n'amadeni igihugu gifise ngo hari ubudasa. Akabona ko leta ikwiye gukomeza imigenderanire n'abayifasha, abarundi nabo bagahindura ingendo mu kuja ku kivi. Twatunganije uruganda kugira dukangura Abarundi indongo zirimwo kwingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe. Uwo mu ntango tuvuga ko dushaka kuzogira umuvuduko udushikana kwihangiro ry'ibihumbi na 2040 n'ibihumbi 2060 mukuru w'igihugu yifuza. Amadeni mu gihugu c'ubundi gifise mwumvise imiliyaridi 400 ideni ryo mu gihugu hagati n'imiliyaridi 1,300 ideni ry'uhandi. Ndavuga ideni ryose ni miliyaridi 5,300. Oro yabije tuvuga ngo ni 3,800 ayo n'amadepense. Tugiye mu marosete twabonye ko
amahera dutoza mu gihugu hagati amakori ntaturenza 1,700. Murumva kugira roseti 1,700 mugufisa amadeni y'imiliyaridi 4,000 iyo mu gihugu hagati, hanyuma usanga ayo madeni bafitiye ibanki nkuru y'igihugu n'amabanki ngaha mu gihugu. Bavuga tune ayo mabanki yandi azosubira gufinansa iterambere rindi gute, ni kibazo. Ikindi mwabonye yuko reserve de change ziri hasi cyane, nukuvuga amahera agaciro dufise mu kigega ca leta minimum yo gufata yukutegeza kufisa amezi 3. Mugurabona turi mu kwezi hari n'ingiye tukuja musi, none cyo kasaba dovise tuzokiva imbere gute iyava twabonye ko ari gushorera ibintu hanze n'abadufasha gushorera ibintu hanze naho turabona ko atari kirenga, abadufasha nibo leta izoguma ivuga. Mu majambo make abarundi bamenye ko dushaka kugwiza amadovize mu Burundi, leta nta yindi nzira atari kuvugana n'abafasha Burundi kugira bisubire imere nka mbere, kuko biragaragara no mu biharuro. Tumenye ukuri rero tukwicarire, tumenye ngene duhindura ibintu, tumenye ngene aho turi, tumenye ngene dushaka kubahindura. Izo miliyaridi 900 ziri muri bije zizova mu mfashanyo hamwe zitoboneka, ndaza miliyaridi 700 z'igihengeri, nuko ko dufise miliyaridi 1,600 tutabona neza, dufise ideni ry'imiliyaridi 4,000 n'abakozi ba leta bamenye guhinduka, batewa kamo na leta mu bizima bya misi yose kugira tureko ico hindo mu bisanzwe, ariko kamo twashatse gutera tubone dushaka kuja ngo 2020-2060 abarundi tubimenye, tugira icyo duterereye kugira turabe ko hari ico hinduka. Wakaba yari Faustin Ndikumana alongoye ishiramwe Parseme. Ni hano rero duciye turangiriza makuru twari twabateguriye kubashikiriza, ariko ndabibutse yuko inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa politike Igitega irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibintu bigera kuri 16 bikaba arivyo vyari ku rutonde rw'ivyigwa. Nayo mutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaraganutse kuri uyu wa gatatu avuye mu gihugu c'Ubushinwa, aho yari yitabiriye ibikorwa vy'ihuriro ry'abakinyizi bo mu Bushinwa nabo ku mugabane wa Afrika. Ivyavuye muri urwo rugendo rero mukaba mwashoboye kuvyumva muri ano makuru. N'abayobozi b'amashure basabwa gushira mu ngiro ku gihe ingingo ziba zafashwe n'ubushikiranganje ibw'indero n'ubushakashatsi. Urongoye ubwo ubushikiranganje François Havyarimana yateye akakamo kuri uyu wa mbere, mu gihe bamwe mu bayobozi bitavye ikiganiro umushikiranganje François Havyarimana yagiraniye n'abene gihugu bo mu ntara ya Ngozi komine Gashikanwa, basavye ko impapuro z'umutsindo n'izindi zirondegwa i Bujumbura zotoregwa mu buyobozi bw'indero mu ntara canke mu makomine. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwateze yompi ano makuru. Uwundi nshimiye akabari Gerard Ntakarutimana yatumye amajwi abashikiraho muri hose. Gahodiye gato nariko ndayabashikiriza, nkaba ndabifurije kugira umunsi mwiza.